Reka tubaramutse kandi tubipfuriza ibihe byiza. Rero nkuko tumaze iminsi turiko turababwira amakuru yo mu Rutabo ku mutumba wa Gafumbegeti, aho kw'igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 haba isanganya, imvura ikagwa ari nyinshi kigaca isanga abantu bariko bimba ubutare bw'inzahabu mu bisimu aho bita mu myino. Rero uno musi n'amakuru y'imvaho tuba tumaze iminsi dukekeranya ku bantu bafatiweyo muri ivyo bisimu. Rero abarondeye uno musi mw'ijoro ryakeye ry'igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa kane, baraye bararondeza abo muri protection civile, abenegihugu muri Commune ya Mabayi, hamwe abajeje umutekano, ingabo z'igihugu, bose bari bagiye gufasha kugira barabe kungene abo bantu bafatiwe n'imisozi bashobora kuvayo. Rero murashobora kwibaza muti mbega amakuru y'idonido yazanye abantu bangana gute? Abantu bari bafatiweyo n'umusozi basanze ari 13. Igihe c'isaha 7 z'ijoro niho bashobora kuringaniza neza ahantu bashobora guca kugira bashobore gushikira abo bantu bafatiwe n'amazi. Bahasize ubuzima bashoboye kumenyekana amazina yabo. Uwa mbere ni Nizonkiza avuka ku mutumba wa Gafumbegeti, Singura nayo Jackson avuka ku mutumba wa Gafumbegeti nyene, niyo Buhungiro Bienveni avuka ku mutumba wa Torero, Mpozwe nayo Jonas avuka ku mutumba wa Gafumbegeti, Ikorivyayo Gadi avuka ku mutumba wa Gafumbegeti, Ndayikengurukiye Jean Claude avuka ku mutumba wa Gafumbegeti, Ndayisingize Clovis avuka ku mutumba wa Gafumbegeti, Bizimana Eric avuka ku mutumba wa Musambi, ku mutumba wa Musambi mu ntara ya Kayanza muri Commune Kabarore, Nkundimana Alexandre avuka ku mutumba wa Gafumbegeti, Nambazimana Janvier avuka ku mutumba wa Gafumbegeti, Ndayigaya avuka ku mutumba Mahande muri zone Ngoma hariya muri Commune Mugwi mu ntara ya Cibitoke, Manirakiza Eric avuka ku mutumba nawene wa Mahande muri zone Ngoma Commune ya Mugwi. Abo nibo bahasize ubuzima mu isanganya ryabaye kw'igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2023. Bakunzi ba Media TV, rero amakuru tuba twabateguriye uno munsi naya, rero kubamenyesha ko abapfiriye aho hantu ni 13. Commune yaciye ifata mu minwe ivyerekeye amaziko y'aba bantu. Mabayi Media TV rero irahojeje imiryango yabuze, imitumba yabuze, zone commune kambere n'igihugu c'u Burundi cabuze. Nuko rero mwebwe mwese mumara mudukurikirana, tubibutse ko dukorera kuri YouTube, murabe ko mwagize sabone canke subscribe kugira amakuru yacu mubandanye muyaronswa. Murakoze cane.